rwariko rubera ku kibuga ca Emirates Stadium cha Arsenal. Match yatanguye igisaha 3 z'ijoro. Duhere novuga ku bakinyi novuga bagomwe n'abamenyereza gutangura ku mpande zose. Duhereye mu igori rya Arsenal ni David Raya, hama myugariro Kiviore ndetse na Saliba. Lewis Kelly yari ku ruhande rw'ibubamfu, ku ruhande rw'iburyo Julian Timber, hama hagati mu kibuga hariho Mikel Merino, uwitwa Declan Rice ndetse n'uwitwa Martin Odegaard. Ni mu gihe abasatirizi yari uwitwa Saka, Martinelli ndetse n'uwitwa Leandro Trossard. Ku ruhande novuga rwa equipe ya Paris Saint-Germain mwigori Luis Enrique yashimye Donnarumma wanashima niwe munyegori nimero 1, hama Pacho ndetse na Marquinhos bari ba myugariro. Ku ruhande rw'iburyo Ashraf Hakimi, ku ruhande rw'ibubafu Nuno Mendes, hama Vitinha, witwa Joao Neves ndetse na Fabian Ruiz bari ku ruhande rwo hagati mu kibuga, hama basatirizi yari witwa Ousmane Dembele yatsinze n'igitindo wanashima kimwe rukumbi cyabonetse ku rukino rwo ku munsi w'ejo. Hariho witwa Desire Doué yari yasubiriye mu kibanza cha Barcola, ariko kandi hariho no witwa Chicha Kvaratskhelia. Abo nibo bakinyi batanguye ku mpande zose. Ive ukibona zino ntonde ngira ngo nta byinshi cyane gose wari witeze kuri zino ntonde atari kubona gucyanye. Twebwe atari nta kintu na kimwe twari twihenze kuvyo twari twagerageje kwiyumvira kiki. Ku bakinyi baza gutangwa mu kibuga hariho absence ya Thomas Partey, twaravuze uburyo ashobora kwiyungunganya gushasha ku ruhande rwa Arsenal. Byaciye bituma Merino yaramaze iminsi akina nk'umusatirizi wa Arsenal, acaza mu mwanya wa nimero 6 akegera Declan Rice yasubiye inyuma mu mwanya wa Ntuzenya. Nukuvuga kiki hano abakinyi Declan Rice, absence ya Thomas Partey yatumye Declan Rice, Merino na Trossard peut-être aciye azamwo bose bahindura imyanya. Mugabo baca bayihindura atagihindutse kuko aba bagarutse mu myanya yabo nyezi. Igituma bavuze bati ni absence mugabo ishobora kuba pariye. Simvuze yuko absence ya Partey itagaragaye kubera ko aba nubwo bagarutse mu myanya yabo kiki ntibari bahirutse kuyiki. Muga niyo wabona ko ari yo solution. Hanyuma nta cyahindutse. Lewis Kelly ku ruhande rw'ibubamfu, Timber ku ruhande rw'iburyo, umukinyi yitwa Kiviore impande ya Saliba mwigori Raya. Ivyo byo bibabizwe 100% atari uko yagize ikibazo c'imvune, nta kindi umuntu aba yiteze. Odegaard ku mwanya wa nimero 10, Saka na Martinelli ku mpande zisatira. Hanyuma ku ruhande rwa Paris Saint-Germain twari tuzi ko mwigora zo bari Donnarumma, nta gihinduka na kimwe. Marquinhos na Pacho, hanyuma ku mpande zabo Nuno Mendes na Hakimi. Hagati mu kibuga twari twavuze cyane tugerageza gusesangura uwitwa Neves, Vitinha na Fabian Ruiz, ariko abasatirizi naho dute yari hagati ya Barcola na Desire Doué. Mugabo paraporo y'ukuntu Doué amazimisi yitwara n'ukuntu Barcola ubona kumengo karagabanutse gatoya. Twanavuye ngaha Alonso tumaze kuronka iyo information yo kutangura ari Doué ataza kuba Barcola. Ibisigaye naho twari tuvuze ko ari Charaveria, hanyuma akataka umukinyi yitwa Dembuzi. Kiki mu bisanzwe runo gogo rwa za demi finale equipe kigizishika ku chance zigira chance yo gushika ngaha. Duhereye kuri ivyo bintu by'ama line up kenshi kiki ni za equipe usanga zarisobanuye kuko nta gutomboza biba mwo gushika muri demi finale. Ni za equipe ya Alonso usanga zari yubatse kandi equipe yose mu kwiyubaka kwayo neza bihera mu kuba umumenyereza za yaratoye 11 biyo. Nukuvuga rero zino equipe yaba Arsenal, yaba Paris, yaba Barcelona, yaba Inter biroroshe ko uvuga uti abaza gutangura mu kibuga naba ugira ikibazo nye paraporo y'abagwaye nuko bashobora gusubirizwa. Mugabo by'ukuri equipe ifisa babo bose biba bitandukana bimwe bya za Madrid urukwegane rw'ibibazo by'imvune bagize muri saison nuko kuntu nyene performance z'abakinyi ba forme zabo ni kibazo na saison mbi
biratuma umuntu yitwa Ancelotti yaza nko muri match yale ukabona yahinduye ibi match retour yahinduye mediane yose donc nukujuragireka kwa equipe kugaragaza yuko iyo equipe iyo sezo by'ukuri harinze hagera ngaha atakigenda buriya kiki nitwagenda ahantu ubona nk'intamba mu rugamba ni naco kintu dukunda guharira kabona birahindagurika cyane iyo equipe ntibirabasire nayo ntibirabasire nivyo irimwo donc rero izi equipe ziba zigeze kuri uru rwego equipe yubatse neza yiyubatse bien ubuzi 11 muri sezo yayo nziza ubuzi 11 dutanga karowe kumvikana Madrid yakinishije 10 imwe finali zitatu yatwaye zose za Champions League ariko kandi washobora gusubira inyuma na Barcelona ukavuga uti Barca ya 2009 gushika Barca ya 2013 imyaka ine wibaza ko mu kibuga hahinduka bangahe ni ibintu byasa no kumengo abantu bamenyereye kwa kunja no ni equipe rero usanga zisobanuye usanga zimeze uko lise zozo ziba ntizigorana cyane ntizigorana uno munsi nta muntu ashobora gukekeranya ko kwa Barcelona ni babandi nyene ni absence ya Balde abasiga usanga ari bamwe bakinye nka za classico zinga nuko ndamutse umufana wa Barca yitwa Capella n'umushoferi ariko yerekeza muri Kongo ariko aratwumviriza baratwumviriza uyu n'umukinyi wo mu ntare FC y'abahumuri haya mu Kinama bafise urubanza so samedi kubisikanya no kuvuga ku butegetsi bwa presidence kiki ku munsi wejo binjiye mu rukino imigwi yose yari myiza bivanye no vuga no kungene twari twayivuze ku munsi wejo yuko ifise profil imwe ariko igice ca mbere cagiye kurangira Paris Saint-Germain yimpoje kuri possession ya 58-42 ya Arsenal 58 ya Paris Saint-Germain 42 ya Arsenal ariko kandi muri rusangi igice ca mbere kiba domine na Paris Saint-Germain ariko kandi banakirongamwe n'igitsindo kimwe igice ca mbere we ku ruhande rw'iwa wakibonye gute bivanye no vuga n'iminota ugiye uragabura iminota cyangwa ugiye urafata no vuga muri rusangi kungene match wabonye igice cyane gose urakoze n'urukino nkuko bivuze twavuye ngaha tuvuga tuti iyi ni migwi ubona yuko igomba gukina kumwe kuko yose batembeza umupira ariko ni Arsenal tuzi yuko hariya iwabo ari imwe mu ma equipe ibwa mbere iwabo kuyitsindiraho bigoye icya kabiri itembereza umupira igakina muri rusanga ariko na Paris Saint-Germain ukirakina ariko ndakunganira yaheruka gutsindirwa muhira muri Champions League 2016 na Barcelona urumva ni kera cyane byumvikana yuko ari ibintu byababaye rero cyo rovuga turavye uruno rukino tukabona Yves yabivuze ati nta cyadutangaje kuko les 11 de départ ku mpande zose twari twazivuze ngaha gusa hari bamwe biyumvira bakavuga bati nivyo twarabonye ku rukino bakinye ejo bundi muri Premier League turabona akinisha Trossard kuri numero 9 amera nk'uvuga ati Merino reka ndakumanura inyuma gatoyi ariko nabandi bavuga bati ntituramenya neza yuko Trossard ashobora kuza ku mwanya wa numero 8 hama Merino akaja hariya ko tubona yuko umusaruro ari mwiza ariko Arteta babona ati dushizeho Trossard Merino turazi yuko no mwanya wiwe kandi wa muntu afise wa muntu agikina no muri Sociedad yari umukinyi mwiza agarura imipira yo hejuru ku mutwe ko ni muremure rero avuga ati uyu yomfasha ikintu gikomeye gose ko Trossard ntari kuri defensive nka Merino rero cyabaye novuga yuko Paris Saint-Germain yagize départ nziza kubera yo yari yadabse hakiri kare wibuke ku munota wa kangahe hari ku munota wa minota wa kabiri uribuka ipasi Declan Rice yari ahaye Merino uyu mukinyi w'umunyamaroke na Hakimi arawutanga Merino mena ko rikosa bijya ari pressing ariko aragira hejuru gose kuri Arsenal byerekane ko Paris Saint-Germain itanze kwinjira muri match umugwi wa Arsenal nubwo uri muhira rero mu minota ingahe ine warabonye ingene nakunze ingene Dembele kina si vya bindi nsumuri nefu turabizi ariko nk'umufone warabonye ingene Arsenal yariko iragerageza kugira pressing nabone wewe yarashoye kudekrosha araza hagati mu kibuga arava hari imbere bimwe yakoze no kuri Liverpool aradekrosha araza uraho umupira yaciye awuhana ininde yamuhaye Nuno Mendes ucisha hagati mu kibuga usanga Dembele wenyene
Dembele wo guhindukira aragenda acavuga ati reka ndabe sinora bahaye Desire Doué mbona umenga bagiye hariya kuko rabonye uruhande rwa Timbere gwari ko rasatirwa rwose hari ujya Varaskelia ndetse na Fabian Ruiz yaraduka rero aho Varaskelia amaze kumuha umupira kubera umupira wavuye inyuma kwa Nuno Mendes uca hagati ya Declan Rice na Merino ndabandi bari harya Dembele nawe umuntu anyaruka arawuhaye Varaskelia nawe anyaruka amera nk'uhenze gatoyi Timbere atanga kwa Dembele warabonye ikintu cyawe kuri Timbere Timbere nako Varaskelia afite umupira Timbere ariko yankira Varaskelia yuko ashobora guca ku ruhande hariya bamfatira centre Declan Rice yaraje kumufasha cyo bita defense dosutse ariko ikintu cyabaye acatanga ipasi yatanze acasanga Dembele ahagaze dufate nk'aha hantu gato yarahagaze uyu Pedri yatsinda bisaba rero iki bica bibarotare yande y'umukinyi twa Merino yatevye kuza gufata Dembele kugira ngo ntibashobore kumuha rotateri acashika atevye Dembele yateye mu igoli igitsoro kiba kirinjiye rero bisigura gute bisigura ngo ibi ni vyabaye Arteta avuga ati jewe abakinyi mfise c'est vrai Merino 8 aca kwikina Declan Rice turazi 2024 yuko inimero zitarata zikina bakaya vetse bahari ariko umwanya munini nyabamaze novuga kuri Declan Rice ariko na Merino ni wa mukinyi tubona ari plus offensif que défensif rero ku munsi waje vyaramugoye Declan Rice nawe akavuga ati ego na jewe ntivyari ntuzi wanje rero vyumvikana mu minota 30 ya mbere iyo pressing Arsenal yikuta na Paris Saint-Germain kayigira biraboneka yuko habaye départ nza kuri Paris Saint-Germain bariko barempoza le jeu Arsenal naye ravuga ati uko biri kose reka tugeze gusohora imipira natwe tubona abakinga Bukayo Saka après les 30 minutes no twabonye Arsenal itanga gusohora imipira tukabona Lewis Kelly toujours yabari mukinyi mwiza acrea ama solution akinjira hagati agakenera ama solution Odegaard igice ca mbere ataparticipe gose tabonetse gose ariko tubona Bukayo Saka nyene agerageza kwibonekeza neza akavuga ati reka turabe ko tunga amakwazo iyo concentration barayigize ko barazi ko bava match atawabaha amahigwe bari bazi yuko bagiye gukina na 15 Ligue des Champions kabona ko bavyiteguriye kabisa nk'urugamba rufaditse inyuma yaho rero baza gukina na Paris peut-être babona nka equipe bose ni 0 Ligue des Champions noneho bobo baje ko compara Ligue Paris vuyemwo niyo bobo barimwo bakabona nibo bari hejuru waja kuraba nayo mahigwe media zabo ziravuga cyane zirabayo mahigwe ukabona Paris ntibayitinya mugabo ukabona ko Paris hari ibintu byiza bariko barirengagiza peut-être na Madrid tarifise yo bubahiye ibintu byinshi ukwita ko bwari ubusa bayitinyiye ubusa rimwe na rimwe ariko kuba kuyitinya kwabo kwarabarindishije kubatera kwikuramwo performance idasanzwe ivyo rero ndiko nakubwira Alonso reka ndabijustifie muri ubu buryo ndabira Arsenal y'iminota 5 ndabira Arsenal y'iminota 10 ndabira Arsenal y'iminota 15 ugendo yihuze na Arsenal y'iminota yakurikiye ni ibintu bibiri bitandukanye jana ko ijana simvuze yuko Arsenal nyuma ya 15 minutes yarushije Paris cyane ivyo mugabo ivyo Paris yashobora gukora après 15 minutes na Arsenal yarabikora yaba gukrema ama occasion kuyahusha kugirane iyo bataille jembo navyagiye bigenda nka 50-50 ibintu byinshi gukrea capacity y'umukinyi umwe ku delivering uretse ko bamwe haraho wabona yuko equipe zigize mugabo Arsenal itangura wabona yuko aho batandukaniye na Paris ikibazanye warabona Arsenal kabisa yuko Alonso umengo yijajaye iraretse urukina hari ukuntu umengo ntirinjya muri match kandi yari umuntu agutanze kunjya muri match muri ntuze none justification y'ivyo tuvuga niyo kimwe kubuza kine cinjiye ryari cinjiye muri iyo minota ine nyene mugisinziriye ariko c'est pas seulement que Arsenal yasamaye muri iyo minota canke yatsinzwe muri iyo minota ariko Paris wararaba ukabona jeno kuri kwimana kiki je narinzi ko Paris komeye narinzi inguvu zababandi bose twavuga bw'abuhungu ariko muri iriya minota naguye mu gahundwe kuko irya ya mbere
wabona ari ekipe batorana n'ingoga Cyane. pasi zinyaruka zibo bagapermita cyane rapidity ukabona ko ari abantu boroshe mu maguru cyane ariko Arsenal iminota ya mbere Alonso wamengo nabakinyi sinzi kumaze kubibona kiki iyo umuntu agize bimwe bita ngo sankoko urabona iyo wipriva kugendera ku maguru yawe abiri ukuguru kumwe uri kugiye yasankoko hari rapidity tutagira ntushobora kwiruka nk'umuntu agendera ku maguru angahe abiri ariko wamengo ni pari noneho bobo bafise rapidity y'abantu bari kwakinisha amaguru atatu transition umva uko bagomba kumupira ugenda iyo bagomba kuwushikana mu minota 5-10 byaba nkuko babishaka ariko nyene nyuma y'iyo minota baza bakubiswe n'ico giteye buriya kiragukangura wabona ko Arsenal ni ekipe yahereye kubusa yinjiye match umusogonda kondoke ubona ko ari ibintu bavyagiye biraza buke kuko dutangura kubona Arsenal yubaka n'urukino kabona ko ishobora no guhanahana ivyo nibaza ko twarindiye nka 10 minutes kenza donc ico kintu rero barakibarushije kiza kugira na impact idasanzwe sinzi ko wabibonye kiki Pari muri iki kibuga cha Emirates yari ifise abafana mu duce tubiri twonyene ku kibuga sigaye hose hari Arsenal ariko kubera kwinjira nabi kubera ko baretse Pari ikabanyuzura muri ijya minota vyatumye stade yabo n'abafana babo basinzira match nzima sinzi ko wabibonye kiki stade nzima irazima urumva abafana baranka kuvyuka wani runi haheze imisi mikeya ndavya ka video bamubajira ati ni ya stade uzi ni ya ekipe uzi ifise abafana bari bored cyane basinzira mu kibuga ekipe ya mbere ifise abafana babazembe niko tugoreka nkoresha yotere ati ni Arsenal naraye ndabibonye kabisa bimereye nk'abafana b'intamba no kuvuga intamba zamaze gukubitwa kimwe kiki twese hajya twese tutadukuruwaza lebra mu gihe tuzi za stade za Liverpool n'abari bibiri ebana bakubwa ati you will never walk alone bararirimba bakatsa bakagira ejo bundi aba Madrid twarabonye kabisa ko baguma bashushe mugabo induru z'abakeya ba Paris zari ziruta stade nzima ya Arsenal mugabo jewe ndabishitse fyamvuga nti iyo Arsenal niyo basinzirije hari kuntu nyene yeretse abariko bararorora umupira ko Paris ibarusha bayiretse irabereka ko ibarusha mu kwinjira muri uko mugabo niyo handi bakubwira kiki ekipe yamaze kuba nziza ibari nziza ekipe yamaze kuba nziza ni nziza izi ekipe zikina ziri ku rwego rumwe ico nokeza Arsenal Alonso iriya mentality ya ekipe yinjiye ikugurukana kuriya ikurusha pressing itangu ikurusha pressing ikurusha guhana hano umupira ikurusha kuba ku buryo bwo gushika imbere y'igori ngo bakuremwe igitsindo mugabo ivyo vyose mukaza kuvuga ngo ibi tugomba tubirengere tutangure kuza mu rukino Arsenal uko Paris yatanguye ibamereye nibaza ko igice cagiye kurangira nabo ari bo bahindukije batanguye kuyimerera uko nyene image y'ukubaka urukino raba umwana yitwa Lewis Kelly urumva umwana aza kwakira umupira mu kibuga iyo afashe uriya mwana ikino ca mbere ya Alonso menya ko babira bakuramo image hari ibintu tutabonye Paris twabonye nziza cyane mugabo Paris siniba ko twigeze tubona one on one no munyeguru occasion hiyo ntibigeze bayironka ntibigeze baronka occasion ya one on one no kuvuga hamwe umunyeguru ahura n'ubundi mugabo urazi ko hariho umupira nkuriya mupira Donnarumma yagize yakuyemwo raba uburyo kariya kana kale Lewis ka uglishije no kuvuga Arsenal imbere y'igice ca mbere yuko kirangira nivyo twamye tuvuga inyuma ya micro ubona ko araka maîtrise bari batangwe kugira bavuga bati nawe ntitugende tugizene turonse ico gitsinda donc 15 minutes zarimbi peut-être nka 15 zindi zakurikiye kiki novuga nti yari 50-50 par rapport y'ukuntu Arsenal yari maze kuvyuka mugabo ubona ko igice kirangira hari akantu Arsenal nayo yari itanguye kurusha Paris mu buryo bwo kubaka urukino gugirante ariko equipe ya Paris uburyo bubakina je collectif ntibiteye isoni Varaskelia kugenda kumatana nande na Mendes hariya bakagira bloke yubatse hariya
ni naco nabonye izi ekipe zihuriyeko nukuvuga bari abastare baba bari abasatirizi babo malgré que bafise qualité ziri offensive bose ariko kiki hagezaho ekipe adverse ifite umupira bose wababona inyuma raba Desire Doué wamusanga kwa Hakimi neza ni nayo mpamvu wabonye nk'uwitwa Saka kurondera za dribble ziyo zicariye ku murongo ntibyakunda ahubwo yatera nk'ugira yaca yinjira mu kibuga iyindi image y'igice cya mbere tutosiga inyuma umugabo yitwa Luis Enrique iriya match yarayikenyuye yarayibona sinzi ko wabonye ya permeta afisa abantu beki batuga cyane muga match yejo sinzi ko wabiravye sinzi ko womakaro kaho Mendes yarenze Mediane Mendes niyo akajya ko mu buryo rero bakinye kiki yapanze ko Marquinhos na Pacho bazoba bari hajya muri defense nk'ibisanzwe ariko acahitamwe yuko Mendes aguma inyuma ariko Martine nuzenya Ashraf Hakimi wewe aza kuzare arongereza inguvu yaduze kenshi ivyo rero bica bihura n'abakinyi babiri bo ku mpande burya Saka nuge yakubaganye nkuko Martinelli yakubaganye Martinelli yagaragaye kubera iki rimwe na rimwe ntuzenya yabarikara duga gufasha ubusatirizi ubu rero uyu Mendes bamuhinduriye role good Mendes yakinye nk'imipira 3 nca ndabona nti ibi bintu sugutomboza ni ibintu bateguye Mendes kiki hari ukuntu muri defense bamuha umupira ukabona umukinyi Vitinha canke Fabian Ruiz araja ukozeko bagakina nka gatatu equipe ya Arsenal bakaza nk'abace gupress agacarungi ku mupira muri Mediane nko mu metero 50 ibyo bintu yabikoze nk'injuro gatatu kandi imipira yose yabareisi yababona neza uwayihaye ugasanga umupira ugiye kwakirwa na Desire Doué canke Fabian Ruiz hari na n'uwo mupira wavuye mu gitsinda naye nyene kwabaye kubaka uko nukuvuga wewe Luis Enrique afasha umukinyi wiwe biteze kwaza kuduga cyane amugumije inyuma muga namugumije inyuma mukuzibira byonyene amuhinduriye uburyo bwo kuza gufasha offensivement nukuvuga wewe ebana baba kwega bakamera nk'abatenga umupira wa Arsenal nabonye barapressa ariko bihejeje gaca hindukiza umupira ukabona ukubise muri Mediane ujabutse nk'abakinyi bane ba Arsenal weliminye ugaca usanga ba Desire Doué nabo barawakiriye igaca iba danger ico kintu nagikunze cyane kiki kuko ibi bintu iyi style ni style wubaka kuri match imwe ubatse ubwo nyene ni na style udashobora kuvuga ngo narigeze kuyibona mu yindi match ku bandi bantu abuntu yigubira hari ahubwo ukamuha akazi gusa ngo niba kwegera ari benshi bakogera ko pressing ugerageze urabe umuntu azoba amaze kuba free muri Mediane kuko hano amaze kuza ni image ya cagitsindo cha Pedri na ntuze difference nuko ijya action yo yari offensive no kuvuga yo yarondera igitsindo direct mugabo iya Mendes na Paris Saint-Germain yari occasion igira yanima action iri offensive ico kintu rero nagikunze kimwe kubusa igice ca mbere kirangira igice ca kabiri kiza gutangura Arsenal ishikira muri ritme ya yindi nyene yaherezamwo mu munota umwe akiki urazi ko bari baronse kufra iriya kufra ivamwe igitsindo twese turasimba turaserebura ariko variza kuyibutsa yuko ari orje igitsindo Merino nawe yari mu baraririye kiriya gitsindo nabwiye abantu twicaranye nti iyi ni sinye mbi cyane kuri Arsenal bakiverifia navuze ni Arsenal igira imana basanga ata orje iri mu kino gitsindo cemego suko nabona yuko ari cyo cyonyine bashobora kuronka ahubwo navuga nti Arsenal kuntu match iri kirabagora kuba baronse igitsindo cyane kigaca cangwa psychologiquement hari ukuntu bibagabanya nyene zanguvu mwari ko murakoresha nibaza yuko kiki Arsenal yabandanije ikina neza mugabo kuva banse kijya gitsindo hari ivyo tutasubiye kubona kuri Arsenal nivyo hariho ubundi buryo nka burya bwa Trossard bwubatswe agatera hari action menshi bataye muri Mediane ivyo byose mugabo byukuri kuva kijya gitsindo tugaruka ahubwo nyene kuri ku buryo Arsenal yagira ro attaque ya Arsenal yarigizwe na Trossard na Martinelli na Saka iyo attaque kiki ni attaque byukuri je kubganje nota kumwikomo
gutsindwa kwa Arsenal ku munsi w'ejo ukuyemwo Saka wenyine. Saka n'umuntu ya créer ama occasion. N'umuntu yafuruguta agacenga babiri batatu akaraba umuntu aha agatanga ipasi hama bakagerageza gusatira izamu bikanga muga yatanze ipasi. Ariko iyumvire uburyo bwabonetse bubiri bugaragara bw'abakinyi wa mbere Martinelli cyari gice cya mbere kigiye gushira canke cyari gice cya mbere kigomba kurangira. Aronka uburyo ari 1 contre 1 kandi arabizi yuko ari muri angle ferme. Umukinyi nka Saka yari wenyine haya ku ruhande aramusaba umupira arawumwima yiterera mu igoli. Bon duhere ngaho nyene kwanza alo ubwa mbere bwobwo iyo yari kuba nka shoyigira kabiri kuko mugaba akironkiri yaho kazi yo twese twari twiteze ngo turabe ukuntu atsinda ujya mupira. Jewe ikosa nagiriza no kubura efficacité kuri action nkijya kuko match nkizi tuwara tubivuga Alonso ntizipermeta ama occasion menshi cyane ijura ironka kiki ukayifisha ubusa iza kuguma muzo tuguma twibuka tuti yamara yayindi bahusha. Martinelli numukinyi kiki anyaruka uyu muhaye imipira nkiriya ni sawa mugabo defo yiwe ya mbere niwe mukinyi wa mbere acuri ku mutwe kurusha kuvyura agenda yunamye. Donnarumma nawe turaza guha credit Donnarumma kuko umupira nkuriya vraiment ni credit ku munyegori kuba nawe ashobora gukuramwe umupira nkuriya. Martinelli nivyo ila envelope uriya mupira ko byukuri yagombye kuwurungika za zindi bayita ala Thierry Henry ziriya ntuzenya ziriya yagomba kukubita ala Thierry Henry kurondera iriya deuxième pote muga ikosa yakoze ryafashije na Donnarumma kuba mwiza kuri action kiki yapinze imbere y'ukutera arerekana na ide afise bituma niyo ela yanuzenya ya Donnarumma yemera mugabo niko bimeze urabona ntivyari kuba vyiza gusumba iyo yaraba abandi bakokipe biwe ibyo wewe uri kuvyimvya kuko yayihushije muga twese urabona kiki umuntu afise umupira imbere y'igori tuba tubona natwe kuko yari ku ruhande cyane yari ku ruhande oya ntiyari ku ruhande cyane ofete yaronse ikintu kiba harya wewe urabe ipasi yamuhawe na ni Lewis Kelly ayimuha warako bose bari ku murongo nyene wa Orge ariko we ntiyari muri yo amushirira imbere ikintu cabaye wowe ko uri Martinelli si nivyo urakinisha urukwawe ku buryo neza wewe kubona umunyegori apima presque metero zibiri angana na Donnarumma yugaye angle kujya ikintu gira c'est vrai ibintu byo gutera kiba kiri mu mutwe kiki kuko uvuga jewe ndabona ko mfise vision yanje kuri ku munyegori ariko mu gihe ubona umunyegori yuzuye migori wowe kintu ukora ufise iyindi plan B yo kuraba abakokipe wengere bahagaze kuko Saka yari hariya Trossard yari hariya canke arotre Merine ariko araza ikintu yarafise amashoya y'amapasi nyimba by'uko we ikibazo cabaye mu kinatira yunana niyegeza araba munyegori canke ngo arabe izo possibility ko zishoboka yabaye muri deuxième mita wibuke umupira Declan Rice avuga ati jeho byabaye nike akura umupira inyuma aratwara umupira Miriye yande ndavuga imbere ba Dembele aramureka arasura regera kandi abona baramugurura aca hagati acari ku mupira gucisha hagati neza eba ndavuga ati ngaha Declan Rice ngira yiyereforce aravuga ati jesha gukora ibi ariko iyi equipe iri kurankumva kubikora aratinda arabikora amuha pasi nziza Martinelli igira cha ukuta amaguru kwa Donnarumma asuye kugira la meilleure iyakosa nyene bon aha kuvuga ati nimba bijya vyanse reka ndabe ngene ntwara umupira hama ndabe arotre hariya usugumire kuri point de penalty simbura umuntu abari asura gutera mu igori kandi kuri action nayo yantuze wari uvuze ya Trossard wewe sindamwagiriza amakosa nkaya ntutse nkaya Martinelli ubwa mbere bwobwo il s'est débrouillé kuko yateje kubamba ujya hari akantu k'inguvu utagira iyo uteje kubamba kandi kigira kabiri yashize umupira aho yategezwa kuwushira donc iri angle yayirondeye kabisa aho kigira gatatu ni credit ku munyegori buriya kuri zi action zose Donnarumma uravuga uti uriya mupira Alonso uriya wa Trossard
ndetse n'uwa Martinelli ubona ko uretse ko Martinelli hari ibyo atakoze mugabo ijya mipira urayishira kuri Donnarumma abanyegori bose bashobora gukora imipira irazi impamvu na tayi mwikomo kuri abo baki imipira nk'ijya mu kazi yo mwene zijya iyo ugize ubwo bwenge bwo gusohora umupira muri kuri point de penalty igitsindo cinjira neza coroshe cyane oya iyo ari possibility kuko uba weliminye umunyegori uramutse utsinda igitsindo nka kijyanye uba washizemo ubuhinga bwinshi kuko umunyegori abafise aba donc uba wamuhaye amahirwe menshi yo kuzibira hangre ntitwoguma rero kuri action zimwe dufise na Barcelona yose ariko muri rusangi ni equipe ya Paris Saint-Germain vraiment credit genda ya credit cyane kubera iki ni Paris yaje gukina kwa Arsenal ni kibuga muri Emirates n'ubwiza bwa Arsenal ni kibuga kiriko kiba nk'ikibuga kidashoboka jewe sindavya Arsenal yakinye kuko je nabonye na Arsenal burya nayo yakinye ibintu byiza ariko jewe natangajwe n'ivyo Paris yakiniye kwa Arsenal sinarimerutse kubona equipe iba nziza Emirates nka Paris zasite mu bihe byabo byiza nazo nye tuwa tuzibona hariya ariko Alonso sinarime izi za Liverpool muvuga ngo ni nziza Emirates nizishobora kubuza Arsenal gukina ivyitegezwa gukina ariko Paris yajiriye mpoza reka nakubwiye igitangaza cyo mukinyereye nabonye nayo imaze kuba ari mbona ko ari mwiza Paris yo service z'umuntu yitwa Joao Neves uyu mwana kabisa je hageze genda mwigweze ndavuga nti nyimba Paris ratunaniye mugabo nyimba ari umuntu atubangamiye muri no match uyu mwana Neves ni gitangaza hari ahantu wabona umukinyi kabisa agira control kakaza kagatambuka rimwe kazaho umupira kawukuye karawusof hariyo nano nibajeje ngo ni penalty yari action yande buriye yari action yari Merino kabikoze kabiri muri surface kagatambuka kagakora umupira kakawukuraho ako rero kagize neza ils ont profité rero ariko kandi ucura abantu vugana no kungene buzuzana na Vitinha burya karite za abandi bakinye burya ziratanga no vuga ukwisanza cyangwa kwiretuva kwa Vitinha nico nagera mvuga na Fabian Ruiz uyu yakoze akazi kari supplémentaire muri trio yari kwikora byiza no kuvuga bose bakoze bya bindi muguyu wewe hamwe nyene Arsenal igeze kimwe nariko ndavuga je sinzi ko wakibonye hagaze igihe Declan Rice Merino batangwa kwiyempoza physique ukabona yuko Merino bumuhurira ko ari bubiri aragomba kubutwara kuko yaburushije iyo poa ukabona nyari kari igwane umupira ari karawugwanira mugabo mediane yaba bahungu Fabian Ruiz Vitinha n'uyu ni mediane iri impeccable kabisa ikorera hamwe mugani idakoreye hamwe ubona ko umwe ashobora kuza akagira ico kinyuranyo nyene muri mediane uitwa nka Joao Neves akaza gakora kakati Vitinha impeccable kuzunguruka kuguhanahana ibintu ukabona nyene ko ari byiza mugabo byukuri basubirije Declan Rice yakinye neza Merino jewe novuga ko yakinye neza muga umuntu yahemutse no muntu yitwa Odegaard yabuze ariko rero nyuma y'ukubura kuyiwe ugacubona uti Thomas Partey akaze Declan Rice ari karakora iyo abari kagakorera mu mwanya asanzwe akoreramwo ivyo akina bari kumwe na ntuzenya na Thomas Partey akaza nawe kumufasha akazi kukugwanya buriya buhungu butatu urabona ko Arsenal yari kini yabuze ku mugoroba peut-être yari kubifise Thomas Partey ndashima travail ya mediane Arsenal kuko burya buhungu bwari kukwica niyo batagerageza kwitwara kuri mugabo iyo Partey nibaza ko Partey iyaba hari noneho na sinzi witwa muri witwa Daniel Sturridge wewe kuri analyze yiwe yagarukiye ngaho ati Arsenal ndabonye ico yabuze ibuze umuntu yitwa Thomas Partey ubona ko ari ingufu zari kuba ziyongere noneho uwitwa Odegaard nawe acha yimana za service kwe ni wavuze ngo yakoze ku mipira mika kurusha iyo Raya yakoze kandi aho usanga ari namaguru gabarura cyane namaguru kandi agwibiharuro ni kuvuga yuko uriya mukinyi
Odegaard bavuye banamusubiriza banashima bamusubirije akana ka Noaneri yakoze ku mipira 42 mu gihe mugenzi w'umunyegori yakoze ku mipira 54 naho nyene ngiyango y'amaguru aho ni guharura ku maguru ni Odegaard Alonso kuva kize hari ikintu ubona atarasubira gutanga kuva kize vraiment hariyo niveau yiwe yahoze ko nk'umu playmaker ubona ko bikimugoye tukuriza match zikomako yatakaje imipira igira ku 9 mu rukino rwose imipira yose 9 yayitakaje hama yaronse amanota 6 n'igice kimwe ku 10 ariko kandi ugiye kuraba niwo mukinyi yaronse amanota make muri Arsenal nyuma ya kuko uri kuranaraba ni naco gituma mbona yuko na Vitinha byamworoheye nyene ashobora kugorana kuko yanabaye nawo muri match ubona yuko yarengeye gose Odegaard ku buryo aduga no gusa ico nabonye kuri Arsenal hagati mu kibuga Paris Saint-Germain yabafashe Paris Saint-Germain cyayibujije kuba nziza gose hagati c'est l'officiel wabona yuko Merino ukabona Declan Rice physiquement bari bagerageje bari hejuru kuri bo sino iyabare gabarari zimwe Arsenal ko yagiye nuko rero ku munsi wa gatatu w'indwiza nk'uno munsi nyene niho urukino navuga ko gusubirira zokinirwa hariya Parc des Princes Paris yakira Arsenal amahigwe Yves ugereranyije ya Arsenal aracari kuvuga ko akiri kuri ya 50% canke hari akantu uvuga ko umure kuba kahindutse imbere yuko no bon je sindaba ku kibuga bazokinirako kuko iyo nkino zino nkino kiki zigeze kuri no stage ivyo vy'ikibuga birahava ndamaze kubibona bimera nka bimwe vya classico hibereye hose ni favorize umuntu ngo nuko ari muhira rero muri zino nkino zigeze muri za demi finale buriya umuntu ashaka kutaba mwiza muhira akaba mwiza hanze muga ico mfise kamakenga iyi pari ya runo gwego kabisa iyi pari ya runo gwego woba mwiza ku rugero rungana gute kugira ngo ranverse igitsindo cabo baza birohe ico nico kibazo jewe ndabona Arsenal ishobora kuja kwa Paris kanaba nziza kurusha uko yari imeze mu ijoro riheze kuko izoba yagaruye na Thomas Partey buriya organisation tangwa uriya muhunga azozana ibintu byinshi ariko Paris yamaze kugira iyo confiance yuko gutsinda ico gitsindo iri wawe na bwa bwiza bwabo budatakara kuko Paris yagendeye kubwiza isanganya ngo tuyizi si bimwe uvuga ngo equipe iragikoze extra uti equipe yatomboje n'ubundi hariya reka ndakwereka kikibyo ndiko ndavuga aho bitandukanye Liverpool itsindira Paris hariya twese twayicishije mu ijisho kuko ni Paris yabaye nziza afi ku bice 99 kwijana Liverpool iba nziza nko ku gice kimwe kwijana mugabo ico gice kimwe kwijana bakivyaza umusaruro bagikuramwe igitsindo abantu baravuga ati yamara turavye kuntu rukino rwagenze nukuntu Liverpool yari imeze Paris irashobora no kugenda hari igakora ivyo itakoreye iwayo ico kintu warakibona kubera iki image y'iki y'ivyo y'ubushobozi Liverpool yagaragaje imbere ya Paris warabona ko ari buto cyane warabona ko Paris igarutse ikadeliveringa na 60% yuko yitwaye muri yale ishobora kuzikabangamiya Liverpool irazi kubita kimwe muhira itwara mu penalty kuramo ivyo byaraboneka mugo no munsi kugira ngo wizeze Arsenal ko ifisi cikikora hari Paris il faut kwibwira kwanza eske Arsenal izogira ubwiza buyiheshe nsinzi Paris dafise izovyuka uko Paris tavyutse byukuri paraporo yuko Paris imaze igihe imeze aho je niho nzana aga question muga ivyo niteze byo bizohinduka ku rukino rwa Arsenal hari iyo presence ya Partey ariko n'ikintu citwa Alonso ngo kuba twakozwe mu mutwe bimwe byo kumva ko ari equipe ushobora gusuzugura ukinjiye mu rukino ubona ko kumengo mwebwe ntimuhari ivyo bizoba vyahavuye bazoza ari do or die rero amahigwe jewe Paris yateye yo gushika muri finale ndayabona nk'ibice 80 kwijana 80 ni byinshi cyane kuko niko ni nako bimeze
80 ya Paris Saint-Germain Jembo na Paris yagiye kuri 80% kugira muga Arsenal iramutse ikuramwo vraiment harimwo nakantu k'igitangaza tuzobona kuko erega Paris yabaye nziza ku bice byinshi kurusha Arsenal kandi muhira Arsenal rero kuba igeze ahantu yizera buriya jewe nkakomera nka bimwe by'aba Madrid bavuga ngo noneho ngo ico ngo ingufu bazoba bafise muri retungo nukugara ikibuka urumva kiki haraho ugera kabisa ukavuga uti equipe ebana ndabona nta motivisi mugabo Paris ni equipe yatwetse ko muhira ishobora kugira amadeshe kiki muri no saison hari umuntu ashobora kuyahatsindira ikaza yacuritse ibintu nayo ikaja mu byo kwijajara Arsenal izo zibatangaze n'ubundi gusa tuzoyiganira ko mugabo kubwanje kubafana ba Arsenal ushobora gutwagwa n'amaranga mutima ugatwagwa na santima ukumva ko byinshi bigishoboka mugabo je mbona yuko mu adversaire agoye n'ubundi ashobora no kuzogorana muri retour kiki misegonde mike amahigo Arsenal iracyayafise ku bice bingana gute nkuko nabonye Arteta bivuga mu bazanzi match yari imeze neza haracyaro 50-50 we yavuga yuko finale yo azoyijamwo ariko uko ubibona igitsindo kimwe se kimwe cyane abantu benshi babibonye barabonye ingene habonetse bimwe bikomeye absence ya Thomas Partey bayivuze turi ngaha turageza kuvuga tuti aba baragerageza kuzohakina ariko vyarabonetse cyane gose niko umuntu yavuze rero umuntu azoba yagarutse nka Thomas Partey hari ikintu kimwe kizoboneka kizohinduka rero vyumvikana ni ibihembe bizoba bishitse mbega Paris Saint-Germain yo izoba yiteguye gute kuko ico onye carabonetse ko adahari cyari gufasha ikintu kinini ariko ni Luis Enrique avuga ati c'est vrai twa amakazo twananiwe menshi wabonye poto ya Gonzalo Ramos wabonye igihe Desire Doué yananiwe igori ukabona yuko vraiment mentalite Paris Saint-Germain ifise abanya bana iratangaje igira babangana rero abandi bamara kugaruka ndavuga Thomas bakagaruka tukabona Merina giye hari mbega bizohinduka mbega Luis Enrique azokenyura avuga ati hagarutse uyu ngira mpindura ibi narya twumva ejo mwarabonye Ousmane Dembele asohoka narya avuga ati Ousmane Dembele si cyane ariko match retour harimo de doute ntawe ubizi ko ni ku munsi wa gatatu rero vyumvikana ntawe ubizi igitsindo kimwe si cinshi ariko uko nabonye Paris Saint-Germain imbere Arsenal Emirates Stadium nabonye Paris Saint-Germain ari equipe yo gutinya ahariho hose no muri match retour ku bwanje rero amahigwe ndabona yuko nubwo ari kimwe ku busa biracari 50 bon jewe Arteta suko je navuze kujya ngo nta 50-50 shoboka vraiment mu match ngiri ubwa mbere wo watsindiye muhira 65 peut-être we wanse gukavya 65% za Paris Saint-Germain je no kumberanya nawe ndanakosoye novuga nka wewe muka nta 50-50 kiri ico wamenya kiki cyambe ni Paris kiki uvyibuki ni Paris yakuyemo Liverpool ni Paris yakuyemo Aston Villa ni Paris uko yakenye kwa Arsenal ntiyari kumwo gutomboza isubiyemo ivyo isanzwe ikora fata nk'ubu uku Paris vyagenze sivyo Arsenal uko iyi ni Paris warashima kuvuga ni example iyo yaramukina ameze neza gusumba yari gutsinda ivyo ikirenze cyo kimwe ntivyabaye rero fata ibi vyabaye kuri Paris Saint-Germain erega je simvuze yuko nyamuko muravuga muravye match ko yabaye mu rusange n'abatahura ariko nanje mvuze igitsindo kimwe iyo biza kuba bibiri aho navuga ni ngaho biragoye igitsindo kimwe bisigura yuko bishora gushika même dans 10 minutes Arsenal rose igitsindo dans 10 minutes muri match retour bize urukino dorta gushasha ariko Arsenal ko yakibuze wibaza ko Paris zokibuze kiki ingera kubwire urabona Arsenal nta uvuze ko itotsinda nta uvuze ko itokwikalifiye muga kidi amahigwe ni kintu tuba tuvuga tuti two kwitega pa raporo ya yibihe bagiye gukiniramo ivyo vyoba mugabo hazoba harimo partie nini ya chance canke yigitangaza alonso hazoba harimo partie nini yigitangaza hazoba harimo partie nini yigitangaza gusa kuri discours ya ntuze ya Arteta ije yukuvuga ngo ni 50-50 turacibona muri finale ni discours ya motivation kurusha uko ari discours ya realite nyene ko vyoba bimeze uko
nuko tuve kuri no rukino ariko hari ikintu cyateye no vuga akabazo gato kukino mu kurangiza ku rukino rwejo ikosa Julian Timbere yakoreye Varatskhelia muri mukorombone ha mu muhagarikizi abantu bavuga yuko yoba ari nka penalty muhagarikizi aragirengagiza eske mwe mwarivuze kwikira rya kosa muhagarikizi yitwaye neza nkuko byategerezwa canke habaye no vuga kudafata ingingo neza ku muhagarikizi ivyo amategeko arbitrage vy'ubuzige biyobeye uri kuraraba twarayewe no muri classique byabaye ukabona ari amakosa atavuzwa ariko nta kintu kivugwa igiye ku bwanje uravye Varatskhelia ingene yinjiye yabonetse ukuboko kwa Timbera amufata yagukweze aramufata hama nawe aravuga ati aramuje kugenda aratega kujya kubwiwanje logiquement yari penalty ariko we ashobora kuvuga ati yamufashe mu nyuma ararekura sinzi ibintu nyene ashobora kukwavansa akavuga ati ntiyari trop grave ku buryo yabikoze naje ndabibona uko urabona Alonso iriya ni action yabaye nyimba waravye n'umunyegoro iyo bamunyagarikizi yatanze rijya yatanze ya penalty yari kuba yihenze cyane yari kuba ajijije penalty yo mugabo iri soft yari kuba iri soft ubona n'impamvu yayirengagije suko ritabaye ikosa koko contact yabonetse no kuboko kwa Rio nabonye amafoto ho ucumengo yari yishe umuntu umengo yamuniguye mugabo buriya kiki uravye ujya umuhagarikizi yari hafi cyane ya action kuko uribuka ko yacerotse agira uko yari hafi ya action none umuhagarikizi amaze kujisha kuriya ukabona na VAR nabo barabiretse ubona nabonye ko bagendeye kuri ako kantu kiki ko kuvuga ngo iri soft ni hafi cyane mu rukino ari appreciation nyine umuhagarikiza agira ni hafi cyane jewe mbona yuko ni appreciation na resultat za match urakoze cyane ni kiza kuba ni kimwe kubusa penalty card ubona ko urabona bakubwira kiki classe y'aba arbitre uko aba arbitre bakurikirana bambe basumbana sugukurikiza ari amategeko nukuntu bayinterpreta donc ukuntu ba appreciation yaho kuvuga ati aha nubwo bimeze uko sinofata ingingo rero uri kuraraba uwitwa Timbere yagize movement y'ukugirante y'ukumucoachinga gutya mugabo ubona yuko uburyo yawahi kumurekura ntivyatuma Charaveria atabandanyaza ahubwo Charaveria kuba yasa hariyo rero abataka hari ukuntu baza barabaye kiki contact nkiriya iyo yamaze kuyisanta azi ko ari muri surface ikintu cambe yakora il faut ko yagrava ikosa kenshi baragwa buriya ni yatagwa akabandanya action benshi wange mlaumu bavuga bati iyo ugwa peut-être ya penalty ntwara uvyumva ivyo bintu iyo umukinya atagombye kugwa akavuga ati contact yabaye mugabo iriya contact yabaye siyo yatumye Charaveria agwa sinzi ko cyumva ico kiye siyo yatumye Charaveria agwa peut-être ni naho mbona ko arbitre yadugiye mu kwa press yavuga ati iyireka ndayihutse mugabe yayivuza yapritse amategeko yariyo mugani yari kubura ko abandi baza bakavuga ngo Alonso yabaye yakaze cyane jembo na rero yabaye appreciation tu arbitre ikosa ryojo arbitre kinabakoze arashobora kuvuga ati jewe iyi action nayibonye ariko naje ubwi wanje nshobora kuba sifa decision yihuye reka ninde ndari kubakagara nico kirimo abo yatamuhamagaye avuga ati sinye ntiyari kosa ahubwo appreciation arbitre yahuye na appreciation abo kuri VAR baca baniriyo ntuze mugabo jewe iconzi ya Alonso penalty nkiri yitanze bashobora kugukota nabi kurusha kuyimana sinzi ko vyumva kiki bashobora nk'umu arbitre de classe mondiale urabona uyu mugabo uyu niwe avugije finale y'umwaka uheze uyu munya iyi yabaye London match yabo nimwe iheruka ya mbere niwe yari yayivugije uyu ni nawe yavugije finale ya 2012 yande y'Ubutaliyano na Hispania no arbitre w'inararibonye nuko abava muri kijya gihugu nyene nyimba ni Slovenia Slovenia aba muri za Slovenia kumva ni zina tutamenyereye mugabo no mu arbitre de classe buriya match yarimwo ritme wabona nawe ko yashobora kuyijira urabona nka Timbere ice tutagarutse ko
timbere minota 10 umuntu yitwa Charaveri buri mupira yari yamukora nako yari yamunaniye yari kosa mugabo yaba yamunaniye yaba yamunaniye muga arbitre yariya iyo abari umuntu ari seve yari gutanga karto muri match yose nta karto jaune Haronse Hakimi Trossard na Bukayo kuko yateye umupira baje kumuvugiriza kukoza